uba warigeze kwibaza igituma abantu babiri bahembwa amafaranga angana bagakorera ahantu hose hameze co kimwe, ariko umwe akagenda aratera imbere ukabona yaramaze kuba umukire, mu gihe uwundi aguma mu bukene imyaka n'imyaka? Canke uba warigeze kubona umuntu yinjiza amafaranga make, ariko ukabona ubuzima bwe bugenda burahinduka, ukabona ubuzima bwe bugenda buratera imbere, ariko ukabona n'undi muntu yinjiza amafaranga menshi, ariko ukabona uwo muntu ahora yifite ibibazo vyerekeranye n'amafaranga? Nimba ushaka kumenya igituma ivyo bishika, nuko ugumana nanje kuri iki kiganiro. Uno musi nuko ngira ndakwereke amategeko 10 y'amafaranga atandukanya abakire n'abakene, kandi kugira tubona y'ingenzi nuko tugiye kuyaca uruhande, tuze guhera ku itegeko rya 10 tuyavuge tumanuka gushika ku itegeko rya mbere. Ushobora gutangazwa no kubona ko hari amategeko abantu benshi bafata nk'ayoroshe, ariko ayo mategeko ni atandukanye umuntu yubaka ubutunzi n'uhora yiruka inyuma y'amafaranga ubuzima bwe bwose. Aya si amategeko y'abahegwe gusa, aya ni amategeko umuntu uwo ari we wese ashobora gutangura gukurikiza kuva uno munsi nawe bafise amafaranga make. Kandi ndakwinginze ugumane nanje gushika ku iherezo, kuko hari amategeko abantu benshi birengagiza, kandi niyo ariko aratuma abantu baguma mu bukene imyaka n'imyaka. Nimba ukunda ibiganiro nk'ibi vy'iterambere n'amafaranga, ntibagire gukora sabone kuri ku mafaranga. Hamajenda gushikiza kino kiganiro ni Ntama Pascal. Reka rero dutangure. Hari abantu bahembwa amafaranga menshi kuruta wewe uhembwa, ariko imyaka n'imyaka igahera nta kintu na kimwe bafise. None urazi ikosa rikomeye bakora? Reka dutangirire ku itegeko rya 10 ritandukanya abakire n'abakene. Itegeko rya 10 rivuga yuko wobanza ukishura imbere, ugakora ico twita saving mu rurimi rw'icongereza. Ikosa abantu benshi bakora nuko iyo bahembwa amafaranga babanza kwishura amadeni yose bafise, hanyuma bakabona gukoresha ibisigaye. Ariko ikibabaje nuko iyo bamaze kwishura amadeni yose bari bafise, baza gusanga atanimba basigaranye. Ngaho uzosanga bagiye kwishura amazu, bakagura ibyo kurya, bakagura imyenda mishasha, bakagura telefone zihenze, ugasanga amafaranga yose bari bafise, ugasanga amafaranga yose yabaheranye. Ariko abakire nuko bazi bobo yuko namba rose amafaranga abanza kwishura wewe nyene ubwiwe. Ibyo bisigura yuko amafaranga yose yinjiye ubanza gukuramo igice cyo kwizigama. Nganka karorero nuko nimba urose 100 nuko banza ugakuramo 10% yayo urose. Rero namba warose 100 ayo ushobora gukuramwo nuko ukuramo 10 ukayashira ku ruhande, ukayafata nk'amafaranga y'iterambere ryawe. Inyungu y'iri tegeko nuko iyo ubikoze nuko rituma ugira akamenyero ko kwizigama, ukamenya no kwitegura muri kazoza. Isomo twokuramwo nuko abakire ntibatangura kuba bakire ngo nukubera amafaranga menshi bafise, ahubwo abakire batangura kuba bakire kubera kumenya kugumana amafaranga. Nimba ufise isoko rimwe gusa ry'amafaranga, hari inkuru mbi ngira nkubwire. Umisi iryo soko ryahagaze nuko ubuzima bwawe bwose buzoca buhagarara. Iki naco nuko gica kitwinjiza ku itegeko ry'icenda ritandukanya abakire n'abakene. Naryo riravuga ngo gira inzira irenze imwe ikuzanira amafaranga. Abantu benshi uzosanga bishingikiriza akazi, kandi ugasanga bafise akazi kamwe gusa, cyangwa ugasanga bafise umushahara umwe gusa. Nuko iyo bimeze uko, akazi kagize ikibazo, ibintu byose nuko uza gusanga vyaguhindukiriyeko, ugasanga vyagenze nabi. Ariko abakire bo bararondera uburyo bwinshi bwinjiza amafaranga. Nganka karoro nuko ushobora kuba ufise akazi, ariko ukagira na business ntoyi, cyangwa ukagira ikindi gikorwa kigufasha kwinjiza amafaranga y'inyongera. Inyungu y'iri tegeko nuko rituma utaba umuja w'isoko rimwe gusa ry'amafaranga. Isomo twokuramwo nuko isoko rimwe gusa ry'amafaranga niryo rituma abantu baguma mu bukene imyaka n'imyaka. Abantu benshi baza ko bakena kubera guhembwa make, ariko ukuri nuko hari abakena kubera kugura ibintu bidakenewe. Iki naco nuko gica kidujana ku itegeko ryo8 ritandukanya abakire n'abakene. Ndeko nayo ryamunani ravuga ngo tandukanya ivyo ukeneye hamwe n'ivyo wifuza.
hari ibintu umuntu akenera kugira ngo abeho, hari n'ibindi yipfuza gusa. Ikibazo nuko abantu benshi bakoresha amafaranga yabo kuvyo bipfuza hakuyakoresha kuvyo bakeneye. Ngaha akarorero twotanga nuko mu gihe ufise telefone kandi ikora neza hanyuma hasohoka iyindi nshasha ukashaka kuyigura kandi ufise igikora neza, inyungu y'iri tegeko nuko rigufasha gukoresha neza amafaranga yawe kandi ukayakoresha ku bintu bifise akamaro. Isomo twokuramwo nuko abakene bakoresha amafaranga yabo kuvyo bipfuza, abakene bakayakoresha kuvyo bubaka muri kazoza kabo. Ubu tumaze kubona amategeko 3, ariko amategeko indwi asigaye niyo abantu benshi birengagiza kandi ni atandukanya cane umuntu yubaka ubutunzi bwiwe n'uhora yishuza amahirwe yatakaje. Iki naco nuko gica kitujana kw'itegeko ry'indwi ritandukanya abakire n'abakene. Hari investment imwe ishobora guherekeza ubuzima bwawe bwose, ntishobora kwibwa, ntishobora guturirwa kandi ntishobora no kugabanuka agaciro. None ni iyahe? Ni wishoremo wewe nyene ubwawe wiyubake. Investment nziza kurusha izindi zose ni wewe ubwawe. Iyo wiyubatse nta muntu ashobora kukwambura ubumenyi bwawe. Uko agaciro kawe kiyongera niko n'amahirwe y'amafaranga yawe yiyongera. Ngaha akarorero nuko woshobora kwiga marketing, ukiga ibintu vya vente, wige informatique canke ukagira uko ukora business. Inyungu y'iri tegeko nuko rigufasha kuba umuntu afise agaciro gakomeye cane kw'isoko ryaba iry'akazi hamwe no mu buzima bwawe. Isomo twokuramwo nuko uko wiyubaka niko n'amahirwe yiyongera mu vyo ukora. Reka rero tugere naryo kw'itegeko rya 6 ritandukanya abakire n'abakene. Mbega urazi igituma abantu benshi bavuga bati amafaranga yanje yarabuze ariko ntibamenye aho yagiye? Nuko batazi kugira para y'amafaranga binjiza. Abantu benshi uzosanga baronka amafaranga ariko ntibamenye amafaranga yabahaje. Nimba barosa amafaranga nuko uzosanga bakoresha uko aje, ukaza gusanga ukwezi kugiye guhera amafaranga yose barose barayamaze. Ariko abakire bo nuko bagira umugambi w'amafaranga mbere yuko bayaronka. Akarorero nuko nimba urose 100 wobanza ugakuramo 10 vyo kwizigama, ugakuramo 20 vyo gushora mu ishoramari kugira ngo urabe yuko woshobora kwiteza imbere. Hama andi mafaranga asigaye akaba ari ukoresha mu buzima bwa buri munsi. Inyungu y'iri tegeko nuko amafaranga yawe atangura kugukorera aho kuguhunga. Isomo twokura kumwe nuko amafaranga adafise umugambi niyabura vuba kurusha yandi. Mugenzi, mbere ko tubandanya ndabona iki kiganiro kiriko kiraba kirekire cane kandi sishaka kukwihutisha ngo tuce twihutira ibintu bihambaye cane kandi bisaba ko tubisigura neza. Uno musi twabonye amategeko kuva ku 10 kugera kuri 6, ariko ndakubwiza ukuri amategeko asigaye 5 niyo akomeye kurushaho tumaze kubona. Inaco gituma tugire duhagarikira hanyuma tukazobandanya mu gice ca 2. Mugenzi, mbere yuko dusozera ndashaka nkubaze kino kibazo kimwe gusa. Nimba ubuzima bwawe bw'amafaranga buguma uko buri uno musi imyaka 5 iri imbere, ubona uzoburi hehe? Hari abantu benshi baguma bavuga bati nzotangura kwizigama mu mwaka uza, nzotangura gukora para y'amafaranga umwaka uza, nzotangira kwiyubaka mu mwaka uza, ariko imyaka ikaza iyindi kazo ugasanga bagumye aho nyene. Ukuri nuko abakire n'abakene bose dufise amasaha 24 ku munsi, ariko ico bakora muri ayo masaha 24 nico gitandukanye ingene bazobaho mu myaka iri imbere. Uno musi twabonye amategeko kuva ku 10 gushika kuri 6, ariko ndakubwiza ukuri amategeko asigaye kuva kuri 5 gushika ku itegeko rya mbere niyo akomeye kurushaho twabonye yose. Hari n'itegeko rimwe gusa ushobora kumva rigahindura uburyo wabonamo amafaranga. Inaco gituma udakwiye gucika igice ca 2. None we muri amategeko ubonye uno musi n'irihe tegeko ubona uri kurirengagiza kandi rikaba ririko riragusubiza inyuma? Nuryandike muri commentaires. Kandi nimba ukunda ibiganiro nk'ibi vy'iterambere ntugere udakoze sabone ngaha kuri Ukuri ku mafaranga. Bishobotse ukore na like hamwe na partage. Ikintu nakubwira nuko iyo ukoze sabone ugakora like nuko natwe bita biduha motivation, bigatuma natwe tugira imbaraga zo kuza turabagezaho ibiganiro nk'ibi. Hamaze neko ndagushikiriza bino biganiro
ni Ntirampa Pascal, tukaba tuzobonana mu gice ca kabiri. Ciao ciao.